Ibihe byose
iba ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo buhoraho amashiyati kugishobora byose ibaho ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo kugishobora byose ibaho ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo ashimwe izina ryiwe ribohora rigakiza rikora ibitangaza mu majuru no mu isi ashimwe izina ryiwe ribohora rigakiza rikora ibitangaza mu majuru no kugishobora byose iba ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo buhoraho amashiyati kugishobora byose iba ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo amahanga yo mu isi azomushengerera abera dutorane ubwami twabikiwe amahanga yo mu isi azomushengerera abera dutorane ubwami kugishobora byose iba ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo kugishobora byose iba ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo buhoraho kugishobora byose iba ibihe byose izokwama ku ngoma ubwami bwayo buhoraho. Turashaka ibiganza twese dushima umwami ashobora byose. Haleluya. Ubu hageze nanjye ndazinya mu mikrofone namwe musenga. Amen. Reka dufate akanya dusengere hamwe twese. Twumvise indirimbo zidushikana ahandi hantu. Mushima umwami umutima wanjye. Mushima izina rye ngo yakwambitse ubuntu bwiwe, ngo yakwambitse urukundo rwiwe. Turashaka gufata umwanya wo gusenga mbere yo kwakira umurongozi tubananya mu wundi mwanya. Ariko dufata akanya gakwiriye tubanze dusenge, tubanze dushire hejuru iryo zina ryiwe, ngo ni izina twahawe ngo riri hejuru y'andi mazina yose. Louange na adoration si ibindi, si ugusaba umukate n'ikindi, ariko no gushima Imana kuko iciri ku buzima bwacu, no kugera ahantu uba capable yo kubwira Imana Imana naho ntoronka biriya ariko ndagushima kuri Imana, ndagushima ko nitirirwa izina ryawe. Muri kano kanya ntusengere cya kibazo cyawe, ariko ugura akanwa ubwira Imana uti Imana ndagushimira icyo uri mu buzima bwanjye, ndagushimira icyo wabwize, ndagushimira icyo wampaye mu buzima bwanjye cyitwa agakiza, wampaye ubuntu bwawe. Reka dufate akanya ko gushima ubwo buntu bw'Imana butangaje. Nami tushonyene kirahagi, nami tushonyene kirahagi, twemutsinda data warakoze urukundo ukama gakiza kurundu ukama kumenya kurundu ukama data kugira ngo ukire n'igasi ndagushaka n'izina y'abantu bazima. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Yesu abaheza uyu n'undi mugoroba mwiza duhawe wo kuba imbere y'Imana. Nukuri umuntu agitegereje kuva uwabaye na munsi wa mbere arabona ko atari ibihe bisanzwe Imana yaduteguriye.
kandi by'ukuri ego n'abantu bagira imigambi mugani niba byarashikijwe tukazomara iyi semeni yose twigishwa ku muntu witwa Yesu, twibutswa n'abakijijwe haheze imyaka 20 uno munsi baributswa Yesu uwo ari we mu bugingo bwabo kumva baranezerewe. Amen, amen, n'ubuntu tugiriwe. Turabashimiye mwe mwaje ngaha kuri uno mugoroba kugira ngo dusubire tugaburirwe amajambo y'Imana muri Yakobo 1:21. Utarabyizera uno munsi arabyizera. Amen, ijambo ry'Imana twahawe rizokiza, rirakiza uno munsi nyene ubugingo bwacu. Rero turabakengurukiye mwe mwashoboye gushika hano abanye natwe kuva ku munsi wa mbere bari kumwe natwe kuri uno munsi. Twagiye tubabwire ko tubanewe ikaze, murahawe karibu. Iyi ni ingoro y'Imana, igikorane gifise teme ivuga. Twarahezegwe muri iyi minsi ibiri iheze, twarize kumenya notre identité en Christ, twarize ubugingo bwacu n'ibindi n'ibindi. Akarimbere karahima. Amen. Uwo ari we wese yatanguranye n'igikorane cyangwa yatanguye uno munsi cyangwa yatanguye ejo, ni ukuri ndabatera intege muri iyi minsi igiye gukurikira tubafasha kuko muri mu bugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana bushaka ko uno munsi muri kino gihe araruhije ndetse n'ubushuhe bwabaye ndanze. Imana ishaka ko turonka nk'abiyera biciye mu ijambo ryayo, biciye mu gusaba iyo opportunité yo kuba imbere yayo kugira ngo tuyihimbaze. Umwe wese yakuwa tuyaduha kuko niwe wenyine ibibereye. Amen. Rero muri kano kanya imbere tuja mu wundi mwanya wo gutanga ku byo Imana yaduhaye. Numvise dongo gusengera bano baririmbyi. Igikorane ntikirahe mugabo jewe ntabwiza ati bashika dusenge twashimira Imana, dushimira Imana y'opportunité yaduhaye kuba imbere yayo imigoroba nk'iyi. Mbega abana b'Imana muhora mwibuka hari imigoroba nk'iyi tuba turi mu bari kunywa amafana kuko kubarirwa twarabihebye. N'ivyo naje ndi umukristo mugabo hari imigoroba nk'iyi yapfuye ku busa. Mugabo nimba uyu mugoroba nk'uyu n'imbere y'icyo natanze twayize kuri definition y'ubuntu ngo ni faveur imméritée, ikintu uronka utari wagikorera ko ushika ku munsi w'Imana. Bene data reka muve hasi dusengere bama baza kudupartaja ijambo ryabo kuva ku wa mbere babandanye gushika ku Yesu Kristo. Reka mpamagare Pasteur Julia ashike hano ahezagire bano bana bariko baradufasha mu guhimbaza, ahezagire abakozi b'Imana bitanga bakaza ku migoroba nk'iyi kugira ngo badupartage amajambo. Ahezagire nabo nyene yihezagire kuko fait partie de cette église. Ahezagire n'abakozi bakorana baduhaye opportunité yo kuba hano. Ahezagire ishengero ryose riri ngaha. Hanyuma neheza gusenga turaza gusenge. Turagushimiye ubwira kandi Imana nzima, turagushimiye kuko uri Imana tuzi kandi uzi n'amazina yacu. Haleluya. Turagushimiye ko watumenye tukiri mu nda kwa bamama wacu turi rusoro mwami. Wewe waramenye umuntu wese ari hano. Wewe waruzi kuno munsi tuzoba turi hano twebwe twese. Wewe waruzi kino gikorwa cyiza washize mu bana bawe. Haleluya. Turagushima Mana kuko Imana dukunda kandi tuzi. Turagushima Mana ngene watwitangiye ku musaraba. Turagushimiye Mana ngene uduha mwami Yesu Kristo kubaho ku munsi ku mwanya kuri segonde turi mu bwiza bwawe. Urakoze kibirenge kizima. Yo Mana turagusavye guhezagire mwami runo gwaruka. Gwaruka gwa kino gihe mwami si benshi bita mu vyawe, si benshi bari mu vyawe, ariko abo bana mwami wahamagaye bari hano. Zino saa turabagushize mu maboko mwami, bahezagire ubagirire neza, ugorora amajwi yabo Mana, ubahe kukumenya. Ikirushirizeho mwami Yesu Kristo barakumenye, uzobaha iherezo ryiza. Warakoze Mana, warakoze kuduhezagiza mwama abana beza, abahungu n'abakobwa beza bagushima, bahagarara bakavuga ijambo ryawe, bahagarara bakaguhamagara ukitaba, baguhamagara mwama amavuta yawe akamanuka ku ishengero ryawe. Haleluya.
turagushima mana turagukengurukiye ino saha mana hezagira bitanze muri kino gikorwa ciza igikorwa cyo kugukorera igikorwa cyo kuvuga Yesu bakatubarira agaciro kawe erega mana yo benshi batari bazi agaciro bafise none mana hezagira umuntu wese ari muri kino gikorwa umugirire neza amavuta yawe yururuke ku gikorwa cyawe mwami mana icubahiro cishe rega ntidufise ivyo twovuga iyo tuvuga mana twumva mwami atakintu twovuga ariko mwami byose ubibona ubona imitima yacu turuguriye mwami Yesu Kristo wewe urazi umwe wese urazi abapastori ba hano hantu mwami Yesu Kristo ubagire neza nabo nyene ubahezagire kubona barakiriye abakobwa n'abahungu bawe wavuze ngo iyo musogenda bakabakira mana ngo niba bahago n'igikombe c'amazi twari twabahaye amazi gusa twabahaye kuvuga ubutumwa twabahaye kwidegeja twabahaye ingoro yawe mwami bariko barigisha bariko baragabura bariko barakora ibikorwa ibihambaye mwami Yesu Kristo natwe ahugendera abandi twibagire urakoze mana kuri bano bantu mwami bose baje kumviriza mwami shishikara ubagire neza abaje no munsi n'abaje ejo n'abaje bagitangura mwami Yesu Kristo twese uduhingire umwe papa uzobukoze erega wowe niwe utumira niwe uhamagara mana twebwe nk'abana b'abantu ntitwoshobora guhamagara ariko utumiye mana arabura amahoro akaza gira neza rero mwami utugirire neza twebwe twese uduhezagire uhezagire imiryango yacu uhezagire abana bacu uhezagire abashingantahe bacu uhezagire abadamu bacu uhezagire urwaruka rwacu uduhezagire twebwe twese turi hano abavyeyi bacu ubagirire neza mana urakoze kugira imana yumva urakoze kugira imana yishura urakoze kugira imana twabonye kuva tukiri batoya none dukuriye muri wowe mwami Yesu ndakwinginze ikirushijeho uzoduha iherezo ryiza twebwe twese icubahiro gihabwe wowe turagukomera amashi n'izina rya Yesu Kristo tumushimira ngo kuko imana ikunda ubutanga nezerewe amen New Hope Outreach Ministries ni ministère nshasha bitandukanye byo kwigisha n'ibyo kuvuga ubutumwa turamaze kuja mu makonferensi 15 imbere yacu murashobora kwegera abagize ministère bakabibasigurira mugabo bene data nagira ndababwire niwakora igikorwa cyo gutanga no guhezagira ministère c'est la parole de Dieu quand tu bénis un ministère chrétien ivy'ijambo hanyuma duhejeje gutanga cyo dusaba uza kutubwira ijambo y'uno munsi ni ndamwita président c'est mon président Ange Michel kuko ni président wa New Hope ari mwana ni muhezagirwa Yesu abahezagirwa turashaka kubyaguruka dutangira imana Yesu turagushima abana kubura umugoroba mwiza utwemerera mu imbere yawe kugira ngo twige tuganire nawe tuyishurire urukundo rwawe n'ubuntu bwawe umwe muri buntu turwe ko senge umuntu wese ari ngaha data mu izina rya Yesu Kristo n'abakiri mu nzira baza kugira ngo ubushobozi bwawe mana bakore ko ubushobozi bw'ijambo ribibwa mu mpemu zacu mu mitima yacu mu byibiro byacu wowe muri kino kibanza kugira ngo umuntu wese aje ngaha natawe uko yaje duseze imwe mu imana ngo wari wakora ariko ubwenge bw'umuntu gukora ariko data icubahiro cyawe ibyo wateguye ko tuvuga uno munsi aribyo bivugwa kugira ngo ubushobozi bwo guhinduka muri kino kibanza mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe katwigize mu tuje mu Imana tuje mu ijambo ry'Imana katuje mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya yacu mfata Bibiliya yacu abasaba bandika mfata mwandika nizera yuko mwazanya Bibiliya kugira ngo twige tumikwane cyo kwiga ijambo ry'Imana cyo tuma Bibiliya zikenewe aho twandika birakenewe kugira ngo umuntu yiza ashobore kubyibutsa muhira rero turashima Imana cyane no munsi dushaka tujye ku ijambo ry'Imana riryoshe cyane ushaka guhindura ubuzima bw'umuntu umwe mu Imana yari gufasha kwitahura saba ku ijambo rivuga ngo igikorwa cy'ibyagezwe niyo teme no munsi mu Gifaransa ni l'œuvre de la loi rero igikorwa cy'ibyagezwe
ni ikintu gikomeye cyane cyangwa gutwara iminsi, ariko tuhagerageza tuvuge ibikenewe. Ariko no musegerageza mvuge ku byerekeye ikibazo kiri mu ishengero cyane mu bantu bakijijwe, ikibazo gihari cy'amategeko cy'ibyagezwe cyo gukora cyo bita la performance mu gifaransa, aho abantu benshi mu ishengero gukizwa babyitiranya no gukora ibikorwa by'ingufu zabo, atari ibikorwa by'ijambo ry'Imana, atari ibikorwa byabyawe na mwene w'Imana, ariko ibikorwa by'ingufu zabo. Ikibazo kiri mu ishengero ni uko hariho ubwoko bubiri bw'abantu mu ishengero, cyangwa ubwoko bubiri bw'amashengero, cyangwa na butatu mbere. Hari ishengero rya mbere rihagaze mu mategeko ya Moyize, ibyagezwe bya Mose, amategeko ya Mose. Iryo ni ishengero rihagaze ku byerekeye judaisme, ibyo abayuda bigisha, iby'Imana yabwiye Moyize ngo akore. Bahagaze ku mategeko cyane, bavuga amategeko cyane. Amategeko ya Moyize niyo bakora, bashaka kujya nyine byanditswe aba ariko babigenderamo. Ariko amashengero ni make cyane, si amashengero menshi. Hakaba n'undi mugwi wa kabiri w'amashengero, umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu bigisha ubuntu bw'Imana buvanzwe n'amategeko, ibyo bita le syncretisme mu gifaransa. Nibo abantu Pawulo yandikiye ishengero ry'Abagalatiya ababwira yuko Imana ko barozwe, ngo ninde yabarozwe mu Bagalatiya mu bibijuju. Yahise abantu barozwe acongera bita abantu b'ibijuju. Abo rero nibo benshi tubise mu ishengero, niyo mashengero menshi, aho abantu benshi bavanga ko bakijwe ku buntu, bakavuga ati twakijwe ku buntu, baba bakavuga bati ntitwagezwe n'umurireko. Reka rero akantu kaza kuryosha ibintu n'umuremo byagezwe. Ugasanga rero abantu benshi babaye ubuzima bubishe, ubuzima bw'ukuruha, ubuzima Imana bumengira kure yabo, bakagira n'imvugo bafise yo kuvuga bavuga ngo ndi kure y'Imana, bakumva ko Imana ntibemera, hari ibataza kubanza gukora kugira Imana ibemere. Ugasanga hari ubuzima babayemo butuma n'abantu batabifuza, ugasanga abantu aho kuba bakwifuza baraguhungura umukizwa. Ugasanga ubuzima bwawe ni ubuzima bwo guca imanza no gutora amakosa abandi gusa. Ivuga gutuma ni igiterabwoba, ni iry'umuriro, ni iry'agahinomu, ni iry'inkota, ni iry'imipanga. Kuvuga umuriro si bibi, ariko gutangura umuntu kumubwira atarakizwa yuko umuriro bw'imuturire, nibaza ko atari bwo buryo bwiza bitwereka neza ko dutangurira mu rukundo. Rero Bibiliya itwereka neza yuko ibyagezwe byaje inyuma y'imyaka 430. Aburahamu Imana imaze kumuhamagara ikamukura mu gihugu cya papa wiwe n'umuryango we, ikavuga ati genda nzoguhindura ihanga rikomeye, nzoguha umugisha, abantu bose ku isi bazohezagirwa kubera wewe, uzoronda kubyare ugira abana bangana n'umusenyi wo mu kiyaga, nagira ngo wo kwitanganyika ariko wo kwiyaga, uzobyara abana benshi. Abo bana benshi ko aravuga nteko avuga abana b'Abisirayeli gusa, ariko biratwereka neza yuko hari urubyaro, posterité mu gifaransa, hari urubyaro Imana yari yarondera muri Aburahamu. Aburahamu maze kumuhamagara, Aburahamu ntiyagezanye n'Imana ari mu byagezwe. Aburahamu yagezanye n'Imana ari mu kwizera, ari mu buntu bw'Imana. Nje tuba turabona aho Aburahamu yagiye akora ibintu bitandukanye, ariko Imana ikamunezerererwa, umutima w'Imana muri kuri we akaguma yemewe, kandi Imana imuhezagira aciye hose mu byo akora byose, kubera ikintu cyitwa isezerano yaragiraniye nawe. Inyuma yaho Imana yahamagara Abanyisirayeli, iciye muri Aburahamu, arabyara Isaka, Yakobo n'abandi, gushika aho bagiye muri Egypte, bamara imyaka 400 ishika na 30. Ariko inyuma y'iyo myaka Imana ikura Abanyisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Imaze kubakurayo, tuboneza ngene yabakurayo yuko yabandanyije igira imigenderanire nabo ihagaze mu rukundo, mu buntu no mu kwizera. Igihe Imana yahamagara Mose ntiyamubwiye ngo akira amategeko ubwo nyene, ariko yaramuhamagaye imubwira ati nkurikira, uzogenda umurire abantu banje muri kiriya gihugu, hanyuma ndabajana mu gihugu gitemba amata n'ubuki, muve mu gihugu c'ubuja mugende mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Hanyuma Imana yabahamagara, bagendana imigenderanire, irabakorera ibitangaza, babona ibintu bikomeye cyane, irabagaburira, irabambika, yabagirira neza ku murango no mw'ijoro, ngo hari igitutu, ngo hari igicu cagendera imbere yabo n'inyuma, hariho n'ikinyenyeri cabarongora aho baja. Bashitse aho gihagaze basha bahagarara, bagashiraho amahema yabo, hanyuma bagaca babandanya kibandanije, kiyamaze iminsi bahamara iminsi. Tubaraza yuko baratana imigenderanire, Imana mu mugambi wayo, mu rukundo rwayo, ntiyifuza kugira imigenderanire n'umwana
y'umwana w'umuntu ihagaze mu mategeko, yifuzaga imigenderanire n'umwana w'umuntu ihagaze mu rukundo. Ariko turabona ugeze mu Kuvayo 19 tubona Imana ihamagara Mose ku musozi, imaze kumuhamagara iramubwira ibyo agiye kubwira Abanyisirayeli. Agenda rero ababwira, Imana irababwira ati mubabere kuko ndi uwera. Hama ati mwakurikiza ibyo ndabasaba byose muzohinduka ihanga ryera ry'abaherezi, abantu bishiriye iruhande, ahandi kabita ngo muzohinduka n'abana banje. Haleluya. Rero tubona Imana ibaha amasezerano, ariko Abanyisirayeli bashaka induru ngo ibyo warahabuze byose tuzobikora. Basezeranira Imana yuko amategeko ishaka kubaha bazobikora. Rero ikibazo gicakiye bakirabyutse, Imana muri plan yayo umugambi wa kuko tuza kubibona nuko yari ifite umugambi wundi ishaka gukora mu kubaha amategeko. Niyifuza yuko umuntu abaho uko ashatse, niyifuza yuko umuntu abaho atazi iyo Mana yiwe, atazi ibyo ikunda n'ibyo yanga. Rero ndakunda ko ni ibyagezwe, ikintu cyane tugiye kumva nuko bitaje imbere y'ukwizera. Ukwizera niko kwatanguye, niko kwatanguye ukwizera, hanyuma kugurirwa n'ibyagezwe inyuma y'imyaka 430. Rero ikibazo gice kibyuka ni iki? Hatuka ikibazo kivuga ngo none ko Imana yatanze ibyagezwe byatanzwe kubera iki? Byari bisibiye iki gikorwa? Dutahura neza iki kintu igihe umuntu avuze ngo ibyagezwe cyangwa lelwa ni gutahura amategeko 10 ya Mose, ajya amategeko 10, les 10 commandements zijya twize tukibatonya, ajya niyo bita ibyagezwe. Hanyuma muri ibyo byagezwe Imana yahaye Mose harimo n'andi mategeko menshi cyane. Abafarisayo kubera gukunda idini cyane gusumba Imana bari barayagwijije bayagira 613 613. Uko ari 613 bashaka ko umuntu wese barongoye bigisha mu sinagogi ayubaha. Rero hari ibyagezwe byinshi Imana yahaye Abanyisirayeli. Mu byumva neza iki kintu turabona ko Imana mu gutanga ibyagezwe yabihaye igihugu cya Isirayeli. Bwana Yesu asifiwe. Bijya byagezwe 10 tubona ni iby'igihugu cya Isirayeli, si byatwebwe abanyamahanga birivuga n'abantu badakomoka kuri Aburahamu mu maraso. Ntiturabajuifu twebwe, turi Abanyisirayeli mu maraso. Imana mu gutanga ibyagezwe yabihaye igihugu cya Isirayeli, hanyuma biba nk'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Isirayeli. Nibyo tuba mu byagezwe hari ibyerekeye iminsi mikuru, hari iminsi mikuru, ibyagezwe by'iminsi mikuru bateza gukurikiza itandukanye. Iminsi mikuru, iminsi mitambiwe ya Pasika n'ibindi, n'imishuzo n'ibindi bitandukanye. Ibyo bateza kubikurikiza, amatariki bakayakurikiza bakayubaha. Ikindi nacyo hari iminsi mikuru ibyerekeye ibitanga ibimazi, ibyo tuza kwivugaho. Iyo minsi yo gutanga ibimazi bateza kubikurikiza. Hari iminsi mikuru y'ingeso, ingene bakwiye kwifata, rero morale mu Gifaransa, ingene bakwiye kwifata, ingene abakobwa badakwiye kwambara impuzu z'abagabo, ingene abagabo badakwiye kwambara impuzu z'abagore, ibintu bitandukanye ingene bakwiye kubana, ko umuntu adakwiye kuryamana na mushiki wiwe cyangwa n'uwo bavukana cyangwa musaza we cyangwa n'umugore wa mukuru wiwe. Ibyo byose byari byagezwe bateza gukurikiza. Hari ibyagezwe by'abantu barwaye imibembe, umuntu arwaye imibembe yategeza kuja kubakura mu kindi gisagara, abanyamibembe bateza kuba hanze y'igisagara, uwo mukozi yategeza guca mu Mana.